Bana b'Imana turabandanya kandi noneho ubu ntaye ngiye kubashingira ni ntaye y'ukuntu narona nambitswe impeta. Ijoro rimwe nari ndyamye ngira iyerekwa, ngize iyerekwa mbona ndahantu mu kayira, hanyuma mbona mpuye n'umusore mwiza. Nyamusore mbona afashe ukuboko kwanje, mbona anyambitse kwiyimpeta. Anyambitse kwiyimpeta araba njenda bandanya ndagenda, nawe kumbura arabandanya aragenda. Mugabo muri uwo mwanya nyene ca nisanga ndahantu hari urusare canke se mu rusengero. Mbona bano umenga ni nk'ahantu mu rusengero, noneho mbona nicaye n'abandi bantu baricaye, twicaye turaba imbere nk'uko. Ngiye kubona mbona maja hirya nk'uku haturutse abantu abari kuri YouTube nibo babona kumbure ibimenyetso nkororesha. Mbona hirya nk'uko haturutse abakobwa. Aba bakobwa baza batonze umurongo barashika nka 10 canke 12, bari nka 12. Mbona baratonze umurongo, hanyuma baje ku murongo nk'uku mugabo bageze imbere zacu baca barahindukira, mbega barabiye abakristo bari baraturaba, natwe tubaraba tugahuza amaso. Hanyuma ngiye kubona mbona hariho umuntu mbega novuga ati hariho umupatiri. Ndabona ari nka patiri yambaye amakanzu nyene neza ameze nk'umupatiri, yambaye nka patiri, kandi impande yiwe hariko n'uwundi muntu. Hanyuma ngiye kubona mbona baje inyuma yacu haturutse abasore baje mu kandi kayira nk'uku batonze umurongo umwe ari abasore bashika nka 12. Hanyuma y'abasore baraba iyo abakobwa bari, ariko abakobwa babo kuno bari bameze barahinduye kiye bose bararaba iyo abakristo bari niyo babasore bari, ariko abandi basore bobo bagumye ku murongo umwe baraba iyo babakobwa bari. Hanyuma ndaraba ndiko ndavyihweja ndavuga ati hano hagira haba ibirori, hagira haba ubukwe, hagira haba impeta. Ndaraba rero abakobwa bageze hano imbere zacu, abakobwa bamwe baciye bafata umukobwa umwe, mbona bariko baramugira neza, mbona bamuhaye n'amashugwe mu ntoke, mbona afise amashugwe mu ntoke. Hanyuma afise amashugwe mu ntoke, warabona ko nyamukobwa nyene umenga wewe nyene ariteguye gusumba abandi, ariko abo bagenzi be aribo bamuteguye bamuhaye nayo mashugwe. Hanyuma twumva muri urwo rusare haragacerere, twese turiko turaraba ibigira bibe. Noneho habaye agacerere, haheze umwanya nza numva hatanguye urusaku hirya yanje mubo twatwicaranye no hino yanje, hatanguye kuvuga utujambo jambo. Nkumva ngo regangwe ngo nibikibana ngo ntawajana. Abandi nabo nkumva ahandi hirya ngo burya byahagaze ngo ntawagitwaye burya ntawatwara. Hanyuma abandi ngo none gabasha burya musore ngo amwankiyiki. Nca numva uwundi aravuze ngo erega ngujya musore ngo arifitiye uwundi akunda arindiriye, ngo hariho uwundi akirindiriye. Hanyuma kubera urwo rusaku ndiko ndumva, nza kuraba nanje babasore uko batonze umurongo. Mugabo ca mbona umusore ari imbere y'abandi bose kandi mwiza gusumba abandi. Mbona nyamusore numwe yari yatwahura anyambika impeta. Hanyuma ndaraba nujya si wa musore twahuye akanyambika impeta. Ubwo ni mu mutima wanje niyo narase gutora urya mukobwa. Ni abantu barantwenga basi. Nubu yase gutora urya mukobwa mwiza kubera jewe
tabana aho bamenyera ko ari je yambitse impeta ko yase kumutora kubera jewe tabantu baranseka anomva hirya no hino ngwe babise ubundi arindiriye canavuga ni rero candigira inama mu mutima ti rero ho kugira abantu bantwenge babone neza ko ari je mpagaritse ubukwe reka mpaguruke niviremo nigire hanyuma kumbura mutore ntibaze bavuge ntibaze kumenya ko ari je nishe ubukwe candahaguruka ndabaca mu bantu murabona mu isengero ingene haba hameze canke mu masara bera mu birori ingene haba hameze ndaca ahantu mu kayira ndavamo mera nk'uduga muri uko urwo rusare rwari rumeze ndavamo hanyuma ngera ahantu nosohoka murabizi rero amasengero canke se amasare canke mu mazu manini manini ukuntu haba hameze imiryango iba ari minini yagutse hamwe ngira ngo sohoke nihungire ngende cambona wa musore ahagaze imbere mu gwasiro rw'umuryango arahagaze yifashe neza numva arambwiye ngugiye hehe ko ndindiriye wewe numva ndamwawe ndamubwira nti none burya urindiriye jewe acarambwira ngo ndindiriye wewe ngo ntubizi ko nakwambitse impeta ca ndabakura urutoke mbona ya mpeta hanyuma ndamubwira ati none wowe ko wanyambitse impeta ntumbwire n'ijambo na rimwe je sinamenye impamvu wanyambitse impeta kuko nta jambo wambwiye nawe acarambwira ngo nakwambitse impeta kuko ndagukunda ndindiriye wewe ariko ndabona ko utaritegura genda ubanze witegure canda muca ku ruhande canda genda ngiye noneho ngeze inyuma y'urusengero mbona ahantu harakaba nyimba ariko haragasantre murazi mu Burundi mu cyaro mu vyara atari hajya mu muji ukungana usanga hariho agasantre ugasanga hariho abadandaza inzoga aho badandaza imyunyu imiceri n'utundi tuntu tuvuta ibintu nk'ibyo agasantre kadafashe nyene kadafashe kari mu cyaro gakikujwe hirya no hino n'ibiti n'ibitoke ibintu nk'ibyo hanyuma ndaraba ndahabona abantu ariko urusengero twarimwo gwo nabona hari rwari rwiza nyimba rwari urusengero nyimba hari muri sare icyo nabona ho hari ahantu heza hanyuma ndabaza abantu bari bahari kuri iyo santre nese mondangira kayira kanjana hari irunaka ahantu nagomba kuja narabo habona ku musozi wo hakurya nkabona inzira zibiri inzira imwe yagutse imeze neza ibarabara ryiza riva kuri nyaga santre nkabona n'akandi kayira k'akarorombero tujya turira two mu kirundi handi mu kirundi nyene natwo muratubona hanyuma nkabandi muri kuri ako gasantre ndaba guca mu iryo barabara ryiza canke se guca muri nyakayira mugabo simenya akayira ndi bucemo niho rero nabaza abo bantu ntese mondangira akayira kanjani runaka baca barambwira ngo uri kuraja hakurya hari runaka te ngo burya rero fata iri barabara ubandagire ijana n'iryo rigushikana ataho nawe ugira uce ataho uzoba uziguye ati uraza kugenda ugeze imbere ucubona akayira gaca kamera nk'agaheze ucubona kandi kayira ucukamanukana ati rero ati niko kaza kugushikana hari runaka atari kuciye aho hantu ni kure uza kubuziguye ati mugabo uciye mwiri barabara ugenda direct ucusika nje rero ndiyumvira ndavuga nti nkaca mwiri barabara iri barabara ribona neza baba ndisize muri rwa rusengero barasohoka bace bambona nibambona
baca batangura kuntwenga ko ari je nishe bwa bukwe wa mukobwa wa musore akaba atatoye wa mukobwa. Ninicira mwaka karorombero nako aha mu cyaro ntibaza kumbona kubera iyi nzira nijeje nyene nza kuba ndiko ndayicamo, ntibaza kumbona nze kwishikira iyo ngiye ntabuye na ba bantu ngo bantwenge. Cafata kakayira ndavuga nti okay nta kibazo ndaca. Cafata kakayira nkabona hariko araba ku mugoroba. Cafata kakayira ndagenda ngo mbwa nkimvira ati yamara hano ni kure ese subira inyuma ngazi imbere kakayira karahera mugabo nubwo kaheze camona kandi komanuka kama gaca mwinka nk'umurombero w'inka. Ndavuga nti yo nsubira inyuma ndahura na babandi barantwenga. Uko biri kose reka mbandanya hanyene niho ntariko ndahura n'abantu. Ndabandanya muri uwo murombero haboneka ko hacinka ngende ndakuma ibyatsi ni mu cyaro cyaro nyene muzi cyo mu Burundi. Ndatambuka hanyuma ngeze imbere camona nguye ahantu hari uruzi shitse ku ruzi. Ndavuga niyo ni mana we ntururuzi gwego rurantwara neza ntururuzi rurantwara ese subira inyuma canke mbandanye ngende. Ntangura kwiyumvira ko no subira inyuma canke no rujabuka nkiyumvira ati ururuzi je ndashobora kurushoreramo amaguru ndarujabuke gweme bikunde tirurantwara ni ariko ho kugira subira inyuma reka ngerageze kuruzabuka kuko narabye hejuru ndiko naraba hejuru y'ugo ruzi mbona hejuru hariko ibigozi birereta. Bana b'Imana ndababwire iyi ni ishapure. Iyi shapure ni shapure ikoraniyemo amashapure ane iyo ibyibukiro binezereza, ibyibukiro by'umuco, ibyibukiro by'amagorwa n'ibyibukiro by'ubunenehazwa. Uyihereye ku ntango ukayimara ubuvuzi shapure zine. Igihe cyose ku wa gatandatu wa mbere w'ukwezi nkunda ku bandiko ndavuga ishapure zose. Hanyuma iyi shapure ni ya Mikaeli Mweranda umumarayika mukuru n'abandi bamarayika bo mu ijuru. Iyi ni shapure nyene isanzwe. Iyi ni shapure y'ububabarindwi bwa Bikira Mariya. Ishapure y'ububabarindwi bwa Bikira Mariya tuyivukira ko ni shapure ya Mutima Mweranda. Basi rero ndangamije hejuru y'ugo ruzi mbona hari ko ibigozi birebire birereta sinari bwaronka aya mashapure. Mugabo nuko nyuma naje kubona ko byabiziriko nagenda nifatikiza ari amashapure n'amamvuga. Mu rugendo rw'umukristo w'umugatolika ushaka uzoza uravuga ishapure izogufasha kuko igihe uri kuravuga ishapure ubuzirikana amagorwa Yezu yaboneye mu isi canke se ubuzirikana amagorwa Bikira Mariya yaboneye mu isi canke se ubuzirikana umunezero wa Bikira Mariya canke se umunezero wa Yezu mu isi canke se uri kurazirikana Mutima Mweranda uko yaje kubatumwa canke uko yatuziye ibintu nk'ibyo. Vuga ishapure ni kintu ni kigwanisho gikomeye. Ngo nkabona rero fata ikigozi kimwe ndakirekura nkafata ikindi kigozi nacyo ndakirekura ndi hejuru ya gwaruzi kuko nabonye hariho nabandi boba bahaca bagerageza kwambukira kw'ibyo bigozi. Nkarekura nkafata ikindi nkarekura nkafata ikindi kigozi. Noneho ngiye mbonye ngira nsimbire hakurya nyene ngira ndaruzabuke neza niho naciye mbona ku rutoke rwanje impeta. Mbonye impeta numva naturikije umunezero uraturika mu mutima wanje. Fashe ibigozi bya nyuma numva ndishimye nca ndasemerera mu ijuru niyo nurakoze Mana ni gwaruzi ndagwambutse ni Yezu ni wa mwami wanje niyemeje gukorera turakoze Mana.
ca ndasimbira hakurya ndasimbye rwa ruzi simbye rwa ruzi ca mbona akayira ncamwo ariko nyene k'ikirundi ngenda nakuma ivyatsi ngenda naca mu vyatsi mugabo nkabona ko ndiko naca mu kayira negeye imbere ca mbona inka zibiri imwe kitesha irikira iragendagenda iciza yiruka ngo inyice iranyiruka ko nanje niruka maja ntakakayira niruka maja mu bitoki nyiruka ko aho yankubise amahembe cyangwa ngo amfukamye nguye mfukamye nongera ndinanata ndavunduruka ndiruka yanka yakubise amahembe iyakubita aho je ntari jewe nanje naguye mfukamye imbere yayo ngo amfukamye yanka inkubise amahembe birayinanira jewe canongera ndavunduruka ndiruka nirutse hanyuma nca ndacamura kakayira muri rya shamba nabona ari mu bitoke mu bitovu by'amagwa mu byatsi nyene casubira muri kakayira yanka rero birinaniye kunyica iramaramara icisubira inyuma isubira iyo mugenzi wayo yariri nanje ca ndibana ndaniriza negeye imbere mbona umuhana mu Burundi mu cyaro murazi imihana ingene ibimeze inzu ibiri nkaha hanyuma kwiremba akaba ahantu hameze neza banakubura wanashaka murazi mu mico y'ikirundi iyo bafise inzagwa canke bafise bashatse guteramira bakarira hamwe canke abanywa imitobe usanga bagandagaje kandi ugasanga abamama baricaye kwabo abapapa kwabo ngiye kubona mbona abantu b'abapapa baricaye akagwi kabo abamama hirya yabo nabo bicaye akagwi kabo bariko baraganira nuko numva bariko baraganira hanyuma numva bariko baravuga ngo burya bukwe bwahagaze ngo bijya byahagaze ngo ntibyabaye ntibyabaye ariko basha ngo byahagaze kubera iki nkumva abandi baravuga ngo ujya musore ngo arafise ubundi muntu akunda ngo arafise ubundi muntu akunda kirindiriye hanyuma n'ubundi muntu aravuze ngo ariko ubu nyene ngo arindiriye wa mugore hanyuma ubundi akavuga ngo aramukunda cyane ngo niwe arindiriye niho nibuka ko ndiko ndahunga abantu ngo nibaze kumenya ibyanje ko ari jewe nahagaritse ubukwe niho naca ndaba ku rutoke cambona yampeta mbonye yampeta n'umunezero uraturitse mu mubiri wanje ca ndavuga mu mutima wanje ca ndavuga nti shimwa Mana ati kweli kubona jewe hariho umuntu ankunda mw'isi ambwira ko ankunda arindiriye jewe n'ibirori bigahagarara kubera jewe ndashima Mana shima Imana igihe yerekwa rica rimera nk'iriherereye aho riheze rero narazanzamutse bwarakeye ndiyumvira ibintu naraye ndarota ntekereza ibintu naraye ndarota hanyuma biranyobera nyene binyobeye gusa muri Nyamisi mu bana banje hariho umwana yangora yari yarantaye yarigiriye nama ndiko ndasenga mbese umenga sinzi mbese numva umwana yarataye amashure kandi ageze mu mashure meza nama mbabaye mbese nkagirana kwa kuguru kwanje basi muri nyajoro rero nararose ndotanye mbona nyamwana ariko aranganiriza ariko arampa n'amahera nuko ambwira ukuntu ankunda nuko ibyo byose rero nabirose mw'iryo joro ndatekereza gusa nikangwe navuze nti ntacyo kizima narose neza ko za nka zitanyishe ariko ko nariko ndacana ibyo basi biba biheze uko wanashaka ndiruka uwo munsi hari kuwa gatandatu bwarakeye ndasenga meje gusenga nugurura telefone nuguriye telefone cyambona umuntu w'umugenzi yandungikiye akavideo ndabye akavideo
mbona umuntu w'umukobwa mu Burundi ariko ariruka mwibarabara yambaye ikanzu yera n'abashingizi bagenda baramuririmbira ubwo yaragiye kuragana ndavuga nta kumbe ibi ngira ni bimwe naraye ndarota njamifata uko mera nk'ubihebye noneho twari dufise umumama twagomba kuza kuraba twagomba kwakira aha muri Australia yari nka mushasha hanyuma turagenda n'abandi bagenzi banje n'abandi bagenzi baba mama noneho mbonye nyaba mama ndababona rero ndabona abantu babiri bambaye impeta ku ntoke umwe ari kumwe nari ndamufise kwa makenga kuko nara numva bamwe bavuga ngo nakayamwambitse impeta ibintu nk'ibyo nkiyumvira nta buriya ngira nibyo narose nibyo naraye ndarota ndabona ubundi mu mama yambitswe impeta yakuwe mu Burundi n'umusore wo muri Australia yagiye kumutora nawe yambaye agahita kiwe kari kakiri ari keza nkiyumvira ntariko ningira canke nijya naraye ndarota ko umusore nakariwe yagiye kumukura muri Afrika ngira nibyo naraye ndarota mugabo gusa bobo nkaba jimeta nari neretswe yari mu musaraba hagati ariko nyene mbifatuko nyuma kandi naje aho hantu twari turi naje kubona wa mwana wanje yari yarigiriye mu bandi kubana n'abandi atakinyitayeho ndamubona hasanze hanyuma nyuma aranambwira ngo nindamuhisha puri imwe nari nambaye ishapure zibiri y'ububabarindwi bwa Bikira Mariya n'ishapure isanzwe ndamubwira nti reka rero ndaguha isanzwe iyi y'ububabarindwi bwa Bikira Mariya sinoyiguha kuko ni nkaho ariyo mfise ariko bisaba ko nozoyikwigisha mbwira ati mama ndagukunda mama naho byagenze ukunda gukunda ni nanje mwana nje ndagukunda aca mama n'amahera 200 ndavuga bya bindi byose naraye ndarota birarangutse neza ndashima Imana hanyuma rero shima Imana nibwo rero nagize gutya ngejeje ngaho reka manze sigure ko bimwe bana b'Imana ibigozi murabona ko nababwiye ko narose niko ndaca mu ishamba nabanje kubona ndi mu isengero wa musora akambira ati genda witegure ndabona ko utaritegura jewe Yezu Kristu jewe sinkekeranya ko atari Yezu Kristu yanyiyeretse ni Yezu yanyiyeretse ni Yezu yanyambitse impeta rero hajya yambwiye ati genda witegure nturitegura nawewe raba ko atakintu cyotuma yezaza ugasigara utaritegura yeza arankunda yeza aragukunda igituma yeza ataratwara ishengero nuko arindiriye wewe nanje ngo twitegure tuve mu byaha turimo tumukurikire bijya naciye mu nzira igoye abantu benshi muri iki gihe bariyorohereza baca mu nzira zibangutse hari akavideo abantu bakoze kusanga abantu umusaraba hakuwikorera ngo bawutware bagera mu nzira bakawutema uko niko bitunanira gusoma Bibiliya ukavuga ati ndabyumviririza muri telefone ijambo ry'Imana ndabyumviririza muri telefone bikakunanira kwisomera Bibiliya uko ni kimwe mu byo wiyorohereza ugasanga urase gutanga icya 10 cyangwa imperezwa ati ntacyo nzoba ndabikora n'ubundi munsi nta ngorane ugasanga hari ibintu wagomba gukora uri kuranga kubikora witwaje ngo uzobikoreje ni wapfuye umunsi utarawugera ko jo bizokugendera gute bijya biziriko nabonye niko ndafata mwambukira ko hajya kwa rujya ruzi njewe binyereka ko namashapure mvuga muri iki namashapure nama mvuga ishapure ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umukristo ariko n'umurokore cyangwa se abo mu yandi madini senga soma Bibiliya yawe
bizogufasha. Umukatolika iyo ariko arasoma Bibiliya iyo ariko arasoma ishapure aba ariko arazirikana amajambo makuru ari muri Bibiliya. Rero kurekura ikigozi kimwe fata ikindi ni nkaho mba ndiko ndavuga ishapure y'amagorwa nkareka nkafashe bukeye nkavuga inezereza cyangwa nkavuga ishapure y'amagorwa indwi ya Bikira Mariya, ishapure ya Mutima Mweranda, ishapure y'umushaha wa Bikira Mariya, ibintu nk'ibyo. Yezu rero arindiriye abantu ko twihana, twirega, twiga ibicumuro kugira asange twiteguye. Ibyo Yezu yarabimbwiye kandi nawe birabikuraba. Nawe ndabikubwiye, wowe niwaramuka ibi bintu bikuguye mu matwi uzovuga uti ese hoba hariho igituma Yezu ataza? Mbega Yezu yoba arindiriye jewe? Yezu andindiriye kwiki? Niryo yerekwa rero nagize ryari rikomeye. Ubwo ndaza kubandanya ndababwire rero uko iyi mpeta naje kuyironka. Bana b'Imana, tumukurikire Yezu, tureke kwiyorohereza mu guca mu nzira zibangutse ngo wishinge wase kuja gusenga ku munsi wa Mungu. Ati nzogenda ku wundi wa Mungu, wibe ugiye gukora akazi, ntuzi kuza gutaha amahoro, ntuzi ibyo muza guhura nabyo, kabone naho wotaha amahoro ntuzi ko Yezu yokubita inzamba utagiye kumushimira. Reka tugeze ngaha, turacyabandanya. Umukama Imana abandanye kubayazagira cyane kirushirije. Ntituze tuburane Yezu niyaza gutwara ishengero. Ibyo nabyo nari narabivuze. Murakoze.